amahoro y'Imana nabane namwebwe mwese muriko muradukurikirana abakunzi b'imbonesha kure BTV Burundi aho muherereye mwese ndabaha ikaze muri ano makuru twatorokanije kuri uno musi agizwe n'ibi bikuru bikurikira. Mu nama umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahoramwo muri leta zunze ubumwe za Amerika yaraharanguye ibikorwa bitari bike ndetse ngo niyo nama ikaba yagenze neza cyane. Intara, amakomine hamwe n'amazone agize Uburundi bigiye guhinduka. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ry'ano makuru. Reka nsubire ndabaramutse mwese aho muherereye nkuko narimejeje kubamenyesha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama yahoramwo muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo ni nama yagenze neza cyane ndetse n'abari bitabiriye iyo nama bakaba barayishimye. Reka dukurikire umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yari inama ihuza ibihugu vya Afrika n'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo twese hamwe duhanahane ivyiyumviro ku bijanye n'iterambere muri ivyo bihugu vyose. Vyari ibiganiro bitagiramwo kuvuga ngo hari uwutwara uwundi ata mukuru n'umuto, ahubwo twese duhanahana ivyiyumviro vyotuma ibihugu vyacu bitera imbere mu bisata vyose. Twaraganiriye baremeza ko bagiye kurungika abagwizatunga benshi baza n'imitahe yabo mu gihugu cyacu kandi ko tuzobana dukorana mu ziterambere. Twashoboye kugirana ihuriro y'inama y'abagwizatunga bo muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abagwizatunga b'u Burundi. Ni inama yagenze neza cyane, bagiye bose bayikugura, yatumye abagwizatunga bacu berekana mu bisata bitandukanye ingene mu Burundi biriko biragenda, bakaba batwemereye ko nabo bagiye kuza mu Burundi rero kwirabira kugira ngo barabe ibisata bokoramo. Ko twarabonanye n'abarongoye ibanki y'isi yose, ubu ibarabara turiko dukorera ko amahera yagiye amaze kwemerwa, ni barabara riva mu gisagara ca Bujumbura rigenda Gitaza. Iryo ivyigwa nuko twari twasanze vyari vyakozwe nabi tubisubiramwo nibagera tanguye no kubakwa. Ayandi n'amahera ashika imiliyoni 150 bemeye kugira ngo badufashe kugira dushobore kugira ibarabara giyaguye rya Bujumbura Gitega. Rero ubu ivyo vyigwa biheze turiko turakora kuri Bujumbura Gitaza, tuzoca rero rutangura ivyigwa vy'ibarabara riva Bujumbura rije Gitega. Tukiri kuri ivyo vy'iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yahoramwo yaraganutse ku munsi w'ejo ngo muri iyo nama nyene akaba yaraharanguriye ibikorwa bitari bike mu guhura n'abanyamitahe n'ibindi. Ni nkuru ya Elvis Munyaneza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wiwe baritabiriye inama ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Afrika na Amerika. Muri urwo rugendo yaraboneye akaryo ko kubonana n'abafasha Burundi, aho twovuga nk'umubonano yagiranye n'uburongoye banki y'isi yose David Malpass, aho bavuganye ku ruhara rw'ibanki y'isi yose mu gushigikira mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi. Yarashoboye kuganira n'uburongoye ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubutunzi FMI Kristalina Georgieva, biyemeje kugira ububangutsi mu guhindura no mu gushigikira imigambi nyamukuru y'iterambere kugira ubutunzi bunaguke. Mu makuru y'ibihugu vya Afrika yarashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu ca Centrafrique Faustin Archange Touadera, abakuru b'ibihugu vya Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda na Angola. Igenekerezo rya 15 Kigarama harashizwe ko umukono ku masezerano yo hagati y'abaserukira ishirahamwe Mastercard hamwe na leta y'u Burundi mu vyerekeye umugambi wa leta wo guteza imbere ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye. Iyo nama ikaba yabaye ku magenekerezo ya 13 gushika 15. Umukuru w'igihugu akaba yaganutse ku igenekerezo rya 18 Kigarama. Elvis Munyaneza urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Intara, amakomine n'amazone agize Uburundi ngo vyarahindutse
bivugwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse. Reka tumukurikire. Iyo niguro y'ibwirizwa itekanya ko igihugu c'u Burundi kigizwe n'intara zitanu, amakomine 42, amazone 150 n'imitumba canke amakartier 341. Tugiye ku intara ya Bujumbura ikigirwa n'amakomine 11, amazone 92, imitumba canke amakartier 536. Intara ya Buhumuza igwa n'amakomine 7, amazone 68, imitumba canke amakartier 509. Intara ya Gitega igizwe n'amakomine 9, amazone 101 n'imitumba 664. Intara ya Burunga igizwe n'amakomine 7, amazone 89 n'imitumba 540. Intara ya Butanyerera igizwe n'amakomine 8, amazone 102 n'imitumba 790. Byose hamwe n'amakomine 42, amazone 150 n'imitumba 341 canke amakarti. Ariko twibutsa yuko intara zahora ari 18 zishizwe kuri 5, hanyuma amakomine ya 119 ashizwe ku gitigiri ca 42, amazone yahora ari 399 ashizwe ku gitigiri ca 150, ico kimwe n'imitumba yashizwe kuri 341 cyangwa amakartier yahora ari 2911. Byumvikana ko intara zagabanutse, amakomine yagabanutse, mugo amazone yagwijwe cyo kimwe n'imitumba. Ishyirahamwe YBSP rifasha abana bahoze mwibarabara ryarahimbarije abana bagera ku barenga 200 Noeli wari yateye iteka ivyo birori. Jeanne Gapia akaba yamenyesheje abaraho ko umutunzi nyakuri ari ubutunze umutima ufasha uwo atazi. Reka ni nkuru dukesha mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Ishirahamwe YBSP yitaho ineza y'abana ryarahimbarije abana n'abavyeyi risanzwe rifasha umunsi mukuru wa Noel kuri no wa 18 Kigarama. Ibirori bikaba byabereye kuri Mizeviva mu gisagara ca Bujumbura. Artire Mugisha arongoye YBSP arashikiriza bimwe mu vyo barangurira abo bana. Hariho n'abana bari mu masantre canke mu mafoyer dake, amafoyer fuka abana byanse ko basubira mu muryango yabo kugira abana twabayobije kwashira mu bigo aho tuzeza kubagaburira, kubigisha, kubasomesha kugira bashobore kumera nka twebwe. Abana twafise barashika 14. Jeanne Gapia arongoye ANCS yari mu batumire biteka amenyesha ko YBSP aribo batunzi bukuri bo batunze imitima yo gukorera iciza abana batazi kandi ataco bafana. Nibo rero batunzi, nibwo butunzi budahera. Mwatoye neza, mwe mwatoye kuraba abo mutazi, kuraba abana bo mwibarabara, kuraba abana ataco mupfana. Ivyo birori vyo guhimbariza abana batishoboye Noel vyakozwe n'ishirahamwe YBSP bikaba vyitabwe n'abanyacubahiro batandukanye barimwo mustanteri wa komine Mukaza. Reka ntungire ndagushimire Hayimo Prospere niyo nkuru, akaba ari niyo kuri iyo nkuru tuciye dusozerera ko amakuru yacu y'uno musi. Reka ndabashimire, shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya, shimire Peniera Kaze Mwami yarayahagarariye. Ndabashimire nongera ndabipfuriza kubandanya mutegura neza imisi mikuru isozera umwaka. Ndabipfurize no kuzowurangiza neza uno mwaka wa 2022.